Uwe mutipe uzokwemera aje Umutipe adafise amafaranga n'akahe kazi utokorane cyane nakana nera tuzokubura nzira ngimana oya ha mumbura kubera iki ivyo nabwiye n'ukuri inoti nico kintu ca mbere vra mu buuru tanse umutipe afise amafaranga ntuzova muhira canke waramaze kuhaba reka kumbwira kubera ikintu uva muhira Imana ntuhava kubera none gashani nazanda kureke guhera ubwo rukundo tuzobaho gute muri no muji ubibona usanga gukumbwira ngo gure impuzu ya 500 umva haje muvyo wonya urumva namo ni mufumo wayivuyemo je mu buzima sinze gusa amafaranga mu dukundanye kire wenyine atibwirije avuga ati babona nk'ubu nzokena kwambara nzokena gufungura nzokenera iki none ubwo rukundo gwawe no wazurumpa nzorurya ari noti mugata rukundo ho wumva bimaze iki Hello bakunzi ba Midjo Talent TV ni mwaramutse canke mwiriwe bivanye naho urabira ikiganiro canke bivanye naho herereye kuri micro ndakwibutse ni Ange Irankunda inyuma ya kamera ni Young African umkameraman wacu atovye ameze neza yagufasha amasanamu usanga usa neza ntibora usa neza muri commentaire ubiharira n'uburenganzira bwawe hamwe no munsi nagiriwe amahigwe no kwakira bamwe mu bakobwa beza b'abarundi kazi beza cyane reka ntabishije amajambo menshi ndabakire kugira ngo mumenye turi kumwe n'abandi sisana amahoro ni sawa sana ego ni sawa ndashima umeze neza yego ni sawa ugize akamarayika none n'amahoro oya no kunyene meza entre tutwenga neza murakoze ushobora kwidondora akazina kanyu je nitwa Karine yego Karine nde Wimana Karine ari mu buryo bwanje mu bafu bwanje hari Ornella Inez Ornella umeze neza cyane namwe natwe turashima uri mwiza rakotse turibwe n'abademu beza abakobwa b'abarundi kazi beza ndibaza mwese muri abarundi kazi ego namubemba ari oya nta uriyo bose n'abarundi kazi barabinyemereye hama muti mbega Ange agira abayagisha iki canke mbwe muyage kuvyerekeye iki hari ikibazo gihanze cyane uburundi muti kibazo nyabaki agafaranga karahanze abarundi mu kukarondera biragorana abakobwa nabati tutaronsa abatipe bazifise canke bafise ibikokwara ntituva muhira wewe uravyemera cane tanse umutipe afise amafaranga ntuzova muhira canke waramaze kuhaba reka kumbwira kubera ikintu uva muhira Imana ntuhava nawe amafaranga arakenerwa pesa vero donc mu rukundo amafaranga yabakenewe ego arakenewe cyane gose kwereka kenewe gituma akenerwa muri iki gihe wabona ibintu byose n'amahera arakenerwa mfite arakenerwa mu bintu byinshi none ninaza kubera urwo rukundo tuje tubaho gute nzoca ndakora amaso gusa make umva yena amafaranga yena arakenerwa kenshi vraiment mu rukundo umwana wacu arasanze ntazova muhira atabonye amafaranga mbega amafaranga muhira uvuga nk'umutipe kubaza ati kugira ngo uve muhiri wanyu no gukwa amafaranga ngana gute canke inka zingana gute wo mwishura ngo bivanye ko ico kibazo mbajije kuvuga ngo gukwa amafaranga ngana gute canke iki bivana uburyo cyambere na mbere cyo nobona ufise mbonye ufise menshi no guca menshi uwe mutipe uzokwemera aje umutipe adafise amafaranga aguma kandi nyene mu mafaranga nawe wavuze ngo ntakenewe mu rukundo watubwiye ngo naho umuhungu yoba adafise amafaranga wava muhira ukaja kubaka wowe kubwaho mu rukundo amafaranga ntakenewe apa wanje je mbona umengo amafaranga nakwiye mu rukundo yikuru n'umutima w'umuntu gusa nyene bon nuko nyene abakobwa bamwe bashaka exagera ego mu rukundo bon hari ivyo mutokora mudafise amafaranga mugabo hari abacu bashaka exagera gusa je ku ruhande rw'iwanje umengo amafaranga nta kimanza kinyanura mu rukundo yikuru n'umutima abexagera gute bon abexagera bon fata nk'uburyo ashaka kunda kubusoka n'umuhungu
akushaka ku munsi musohoke chaque weekend hasohotse impuzu nshasha ugashaka ngo kugurire usanga kukumbwira ngo ngurire impuzu ya 500,000 umva haje muvyonya urumva namo ni mufumo yayivuyemo niyo mvuga ko amafaranga ahanini adakeneye mu rukundo kuri umutima kuri uwo mutima ibindi birikora. Voilà, aratubwiye ngo amafaranga ntakenewe, uyu nawe yatubwiye ngo arakenewe. Jewe ku bwanje munyumvirize mwese impamvu ndi kuri kote zose, wewe ndagutahura kandi nawe ndagutahura, ariko wese ndagutahura kanini. Hariho nk'umuntu ashaka kuza kukurondera agufitiye umugambi kandi mwiza, sivyo? Agufitiye umugambi mwiza w'iterambere, kumbere naho ata amafaranga yo bafise ariko arizera neza ko muri kazoza azoyagira. Uwo ntiwo mwizera we ngo umuhe ako kanya ukazoza kabura katsi. Oya, vraiment amafaranga amakenewe igihe cyose n'ukuri yamakenewe kubera none gashari nazanda kureke guhera urwo rukundo tuzobaho gute muri no muji ubibona. Abona nk'ubu nzokena kwambara, nzokena gufungura, nzokenera iki, none urwo rukundo rwawe no wazurumpa nzorurya nzogenda gute ukubyumva. Wazubwiye ngo yitwa Ornella? Yego Ornella, ndakubaza tipe afite amafaranga umubona gute bure? Tipe afite amafaranga cyambere cyo gusohokana ahantu heza akakwambika neza Chibona nawe kandi ari distinga kamwe murabibona ko aba afite amafaranga narenganya hajya avuga tujya mu tipe afite amafaranga ngo kuza kumbwira ngo sinobona umutipe afite amafaranga canke ngo noja ku muntu akenye gose. Oya, amafaranga vraiment jiwanje amakenewe igihe cyose kwana ushaka kugira nka bezwe ya 500,000 none urya muntu wumva akenye umva no yo yakura hehe. Anje amafaranga misose amakenewe mu rukundo. Uyu unye ntari muri babandi exagere bavuga ahubwo suva no exagere sinumva ngo kivuga ararengeje. Umuhungu adasho ofete nirarengeje adashobwa amafaranga 500,000 muri ko ndavuga rero nivyo onye. Avuze ngo umuhungu ategezwa gusohokana ahantu heza hasa neza, ategezwa kugura impuzu yangahe 500,000. Mwana ko ndavuga nivyo rero mufete mu gihe umeze ukonya n'ukuri imana sinzi n'ukuri utira ntaco wani Karine umwana urwo rukundo rwawe jenje nkwikirana amafaranga ego araje afise arakwetse ko yambara neza ari shiki ameze neza gusohokanya ahantu heza n'imodoka kumbure yatiye sivyo n'impuzu yatiye, uwo muntu aja kubesha ubona ko akayangana numva kuzorugwa mwonjuri. Anje nawe uciye exagere ngo bintu bisa neza mutazi yo byavuye. Oya, urumva muri iki gihe vraiment tugezemwo nawe urabibona mu kigihe cy'abajene urumva shadukeneye nyene umuntu yena afite inoti nawe urabibona ko nta kuntu twobaho vraiment. Oya, cyarakuvuye vraiment amafaranga na Karina byumve igihe cyose amakenewe mu rukundo. Kari urajijura ari kuri jewe ntabyo nshigikiye vraiment nje gikunda urukundo ko byose yu mwakundanye byose bon amafaranga murarondera kandi mukayaronka. Oya, nabuzi kazota nenda kubaza bishitse mukayabura bari kushira imbere kuyabura. None wenda kubaza wewe muri urafise konti? Cyo nzoyirondera. Uzoyirondera hari undi rero yizira ko kandi uzoyirondera. Ego urakora? Oya, mugandezwe nzokora. Arindira fournisseur nakora urumva abakobwa bo ntakora akaba ashaka umuhungu asohokana azira mu 500,000 impunzi udakora nukora ikintu cyose Jean sinzi ko urasavye ego baraguha byose sivyo na twatuntu wa muhungu azarazana wajuta ugumusa neza ukayangana tujya nitwa bon none gavye ntbadukwiriza ibintu byose. Oya, zey wari aho nifite umuvyeyi wari iyi interview uzorara kukizirika.
oya urumva nagukuriza ibintu byose nibiyatago urumva nakubwiye ikintu kimwe vraiment muri iki gihe tugezemo murakibona vraiment anje hakwigirisha nawe igihe kimeze gute je ntahoze muri iki gihe ni igihe nyene cyo cy'amahera kandi muri iki gihe udakaniye shaje dusubira ruguru iki gihe vraiment inoti je mwamvuga utunoti sha turakeneko wanka wemera wewe umuntu aje agutumbera atagira ino peu importe yakura ntibikuraba oya pfumuca kwibabira gushi gusa uzana inoti nabindi yacu tuzoyibona wibura gusa nera tuzokubura nzira ngimana oya mumbura kubera iki byo nabwiye n'ukuri inoti nico kintu ca mbere vraiment ubu gikenerwa voilà fata ari inoti mugata rukundo ho wumva yimaziki wo umva uza antumbera stade ko bazanye urukundo nizo noti umva ni integeko sikuvuga ngo ni itegeko gusa none bamwe baprofita nabo baje bazanye ibyo ushaka namuciye exagere ibyo by'amakutinya kubabara aya pa ibyo by'amaprofiti tuko turavuga oya inoti cyo kuvuga inoti nukije kunoza unyereka urukundo ne gashane nakenera iyo mbombo ya 50 imbombo basiyonyene ushaka kuyibura ukihangana bena mu mfyo muzanye kwihangana niwe nakwihangana usenera ndagufise gusa nyene kanoti nawe uravyumva umugenzi wacu nzira kimana uzurijisha ngo abuzi inoti ngo yoca dura ego sha inoti vraiment je n'ukuri amapa inoti je vraiment ziri imbere naho ego urukundo ruza ruri ajute mugabo akanoti vraiment jewe ndaguhaka akarorero nera urakundanye n'umutipe sivyo afise amahera afise ivyo byose wipfuza ameze nkuko ashaka mbere sivyo harageze igihe harabaye crise mu muryango mwana amaze kubana harabaye crise ashivye umwana wese byose pi urazi ko hari igihe ibintu binyerera ugasanga bibaye nabi mwico gihe byoca bigenda gute anje kaye mwavuze yuko namye ngo ukunda kugira ngo zizizane gute nawe ugenda uteguye ko muzozibura ugenda uzi ko zizokwama igihe cyose oya bishitse niko ndakubaza ingene wovyitaho ingene wovyifataho nawe muri ico gihe ucimenya ingene uvyitwara iga muri ico gihe nawe none si kuzirondera nawe none wowe wumva woshaka ufise inoti nawe ntubuze kuzirondera ubuzi kuzirondera umukobwa nafadikarana ni umuntu wese akunda inoti ife ko azirondera jese waza gukunda inoti nazi kuzirondera eka watubwiye yuko ukeneye umuntu w'inoti kandi tuzi kudakora niko nafise ivyo nkora nanje nabironka nzobikora muga sinoza kwiga umuntu w'inoti nanje cazo mfise urabironderaho wowe ubishaka cyane n'akahe kazi utokorane cyane na kamwe nako mu gikoni mbwira niwanyunze twirukana umukozi twangaje umugenzi kugira ngo yiteze imbere twatuntu ushaka baze baraguha kugira ngo uzura twironse hanyuma ni wabona umuntu ataca afise uzoza uramwemera nta kibazo nawe uzuramo mbumufurnise kandi nanje shaka bamfurnise ayikari none wewe ntushaka gufurnisa we nawe wumvise oya hasi ibyo anje we nta mungu woha amafaranga je biravana Karine we nta mungu woha amafaranga mukundanye bon ndayafise ono yamuha freba nta kibuza ko ntoya mu ko mu rukundo ari gufashanya mugenda mukundana akankunda sinibaza vuma ko yamuma ndayafise wewe byansenyere ku inoti ntarekura yafashe aguma yavukanye imbuto shaje yumva ukuntu tinorekura vrama nta mungu woha amafaranga mukundanye aya agize ikibazo nera anje ikibazo urumva biri apa nawe nyene numva nyene ikibazo nyene uravyumva nyene ko canke ukamusohokana Jean rimwe ngo rimwe byo barimwe n'ibyo bakabiri aya rimwe vrema urikunda we shaje vrema ku note aya vrema nukuri hanje naye kwihisha jinoti ndazikunda pe donc wanka wemera ahunera udafite amafaranga ntaco mwavugana
vya bintu navyo ngo ejo ni heza ivyo jewe birakuraba akufatira kuri kubo bashe Jeffrey ngo ejo niwe tuzazi ko tuzohashika aka Jeffrey ejo vraiment ntibindaba uno munsi gusa naho ndaba ivyejo biraba bejo nawe ntutegura kazoza kandi kazoza atwa turiko turibeshe urazi ko akazoza uzokagira ntutegura ku hamwe no usanga uciye upfu no munsi nera ategekanya gupfa oya urubande bavuga ngo nta myaka ijana oya nukuri nta myaka ijana twiteze si gusa nyene mu gihe ako kazoza nakuzogategura yego umugabo Jeffrey mama pa ivyejo biraba bejo sinzi ko nzohashika ndabana n'ivyo no munsi gusa hari umuntu twari mu rugendo rumwe hari ejo canke hirya yejo umukobwa mwiza yaricaye imbere turiko turagenda nza numva ngo hariho ngo gatipe ngo hariho ngo gatipe ngo tuzinanye ngo mugabo uko nakabonye ngo siko nahora ndakabona ngo n'umusi nari nakegereye ngo kari mu modoka ngo acampamagara ngo ndakaramutse urumva ngo ndakaramukije ngo nicara mu modoka ngo tusanga ngo kwihuse ngo kagera ngo bakagera ngo nga donc ngo kari kagufi kari mu modoka ku buryo ngo no kwivura umva bandi bagerekeranya amakusa bore ntiyagerekeranije yari yakiriye urumva acagendera mu ponda rero ngo sinezi ko ameze ngo nkuje ngo sinomwemera ibaze ngo amuhoye ubugufi arafise imodoka arafise amafaranga ariko ngo yamuhoye ubugufi ico kibazo nawe cyo gushikira none afise inoti je numva vraiment afise inoti atacuro mwankira donc wewe wasakoze shanu kuri juko wasakose proof afise inoti nukuri nta kibazo kari wewe na shanu kuri je mbona namukunze mfata akamaro ko kumwanga karimo nta makriteri ugendera ko mu gukunda umuntu canke mu kugira umutipe uvuga uti uyu vraiment nkereye umutipe ameze uko yeza kose uwo mwakira shanu kuri je ku bwanje mfite je gikuru gusa nuko ndamuyumva uko bameze kose ndamuyumvamwo mbona kwa nkunda nyitayeho vraiment namukunda vraiment abantu rero bipfuza ndabashira ku isoko umuntu yumva ari yatiwe n'ivyumvyo vya onera arawi kati mutandike muri commentaire kugira ngo ejo canke hirya yejo akarumwa mubonye ko katameze neza mumubwire kugira ngo ahindure muga yamara kwifaranga cyase ndavyibatsa kwifaranga neza nta burofu ego bashifaranga bararintumye pe asanga ari agatipe disika gukunda ata amafaranga gafise aya ko nikabe karegera kure ko rukundo gwe nuko inaco nzorukoza eka abara yarondera azoze yabonetse aho bufite neza naje ko yarondera rero nta rukundo ufise ukunda amafaranga rega ona ukunze ukakuna ibyo bintu mu gihe usanga n'urukundo rwaje amaze kuzanya amafaranga umva reka kumukunda gute fuma wihata rero ukamukunda umukobwa wacu akunda amafaranga mwamwumvise niba ari ico muguma kumuhanura mubwire jewe navuze narushe ngira mwe yobumvira hama umukobwa wacu nawe wundi ngaha arafise urukundo kuhari merci zosha buvuga ko na shitani tazonyakira nukuri nazona kwakira ega na shitani none kugira akuronke ikintu abanza kukwiyegereza ndataca ubufise kugira ngo ahubwo yengira murakorana anjoya murakorana na shitani uri ndumwa yiwe oya kwete nakumbeshe je numiwe reka ndababwire ko mwakoze cyane kuduha akanya sivyo mwakoze cyane ibari bahezagire hanyuma sinzi ko ari akajambo ka nyuma wogira mu guhanura mugenzi wawe canke mu guterera umuhe kuhaje sinzi oya gice no muhanura ahubwo izokunda amafaranga yovyikuramo kuko akunze amafaranga n'ukuri naho yoshika nagira umutima w'urukundo ufite gukunda umuntu ko ari kuko amafaranga ararondegwa kandi ikindi naco ugiye gukunda amafaranga ashobora guhebusha kumukunda amafaranga ugasanga amafaranga aramuheranye none gashaho azoguma akunda kwegeza ryari
je nibaza ko yoshira imbere urukundo ego n'amafaranga mukundo arakenewe gusa apana ko exagera ko ari aba exagera gikuru n'umutima tu uvise mugenzi wawe yexagera cyane ari exagera cyane amanasi akajambo kanyuma kongera ko canke uhanura mugenzi wawe nimba wumvise ko hari aho atameze neza cyo novuga niko gusa guma garukana hahandi ngo urukundo birajene n'amafaranga kandi yamaze kuvuga ko amafaranga adakeneye nuko guma bivuga no n'amafaranga naco nawe nakunde ubwo rukundo sawa nawe amafaranga yareke tuzorabe bizoherera sinavuze ngo ntakenewe ari bimwe mu rukundo usanga bikenewe amafaranga tumwe gusa dico nanse hari aba exagera babasha gushira imbere amafaranga gusumba urukundo je nico nanse rero kari woba wigeze gukunda wewe kari cyane ego nihe ngorane wahuye nayo mu rukundo bon mu rukundo ingorane ntizibura ngorane utazigira wibagira uvuga utaha vraiment ha aya gusa nyene mu rukundo ingorane ntizibura gusa nyene umuntu acamenye ko navyitwara moto nabajije wewe ariko Mujya kunyerera nagomba turamaze gukunda ego uramaze gukunda nihe ngorane umaze guhura nayo mu rukundo nakubajije imwe kandi undura kwaje ribaza antwa hamungere bari ngorane hande tari ngorane gusa boneka dutangure kuvyiza ivyiza byo biroroshe kwibuka ivyiza mu rukundo genda narabibonye narabonye kandi byinshi gusa ingorane ntizibura tu gusa nyene mu batipe mwakundanye sivyo mu batipe bakunda sitakubaza ngo ni bangahe hari umuntu yigeze kuryohera uko biri kose sinzi ko mukiri kumwe canke mwahebanye hari umuntu yigeze kuryohera uvuga ati vraiment twagiranye ibihe vyiza genre hari ibintu bakunda ivyiza genre nivyo nkeneye ego tangura ego ariko bana yaje gushaka kubigira biye ushaka kwinjira indani hari impamvu yatunye ibihe twabigiranye ibihe vyizi wawe ni ibihe bimeze gute en fait yarankunda kanyitwararika nyene nkabona nyene ko ndi mu rukundo nkabona ko nkunzwe tu kandi yaramfata neza umva yenda biryoherewe kandi n'ikindi naco yaranyubaha akanyubahiriza pro ego hama bibi nakubwiye nta rukundo rutagira akanenge ivyo bibaho mu rukundo gusa nyene ivyiza nivyo vyabaye vyinshi par rapport y'ibibi ego merci onelana uwo barigeze gukunda ego nshaka unsangize sinzi uwo mutipe ko muba muri kumwe canke mwahebanye nta nivyo nkeneye kumenya sivyo nibihe bihe ukunda mu rukundo ibihe vyiza ukunda ibiki mu rukundo mu rukundo cyambere nkunda no kubahana Cincho cyambere mu rukundo je numva umengo no shira imbere cyane n'ikiyago ego byo bibiri vraiment baje ko tanje nabishira imbere go udakunda tanko umuhunga mbesha we ntubesha je ndabesha gusa abantu usanga bexagera vraiment umuhunga atakubwiza ukuri kanshi vraiment je wapi bihora bishika ugasaba mahera umuntu mukundanye ego vyama bishika par exemple nk'o bifate nabonye ko ari ikintu naba nkeneye nkabona mama ndakimusabye na chamaye ndakoze ibishoboka nkabona ndayabuze ashaka kubwira umutipe dusohokana ati ndakeneye amahera nayo byama bishika vraiment gasi kenshi biramaze gushika umutipe akagusaba amafaranga we mukundana si ari aya nta mungara yansaba vraiment ayagusabye yago ndamukunda vraiment si dukundana ndafise no yamuha ego niko biratse
nawe bihora bishika canke biramaze gushikira ugasaba umutipe mukundana amafaranga sha anje wapi vraiment je nta musi no je mu buzima sinze gusa amafaranga mudukundanye kire wenyine atibwirije avuga ati bon mukobwa dukundana ashaka kuba keneye amafaranga vraiment sinshobora wenyine atibwirije nishake mfise crise ngira yataje maze yakeneye cyane wapi vraiment sinshobora atibwirije nawe uca bigenda atibwirije nyine urumva nyene nca nihangana atarya umuti nca nihangana nta kundi basi kugirira ugashaka kugira amajeste kugira umusabe mugabo bikanga siyo kiri nikibona jire n'ukuri imana je byarananiye bro mva nyine mbo mengo ntibwiriza nke nta kundi hanga muri uko nyene biramaze gushika umutipe akagusaba amafaranga mukundana kusaba amafaranga dukundanye oya gusa yansavye no yamuhanda yafise ariko ko utayasaba kandi baye gusavye wowe yaba ufite je nyine niko meze tu niko meze size gusa amafaranga umuhungu vraiment kiretse yibwirije umwana mwiza sha mwumvise kategori zose nziza Karine zamugoye numwana ndakunda amafaranga numwana gukunda ukenye numwana uvuga gute freba courage nabigo biraza imana ibandanye gukora ko si kaduvyize reka sinzi kajambo kanyuma mu gusezera abakunzi bacu canke abakunzi banyu twakreye ubwenzi abagenzi bawe bazokuraba ikiganiro sinzi akajambo bababwira ndabwiye bazakurikirana ibiganiro biraryoshe cyane harimo impanuro nyinshi ku bajene ego babandanye babikurikirana cyane bakunde n'amafaranga bishobotse bibakundiye mukunda amafaranga nk'inshuti yacu ngaha wabizoshobokera Karina tonto ndabakunda cyane vraiment abakurikira ibiganiro byacu n'abazobikurikirana byose ndabakunda ego akahanuro impanuro notanga niko twagira umutima w'urukundo twashira imbere urukundo hagushira imbere amafaranga ko amafaranga arahera kandi n'ikindi naco iyo wihanganye ibintu birarondegwa gikunda urukundo ko iyo mukundanye byose biraza ari pole ego hama nanje kandabwiye ngo merci beaucoup kubona mwatwitavye mukatuyagisha merci nina bahamagara neje ndibaza muzokwita ego tuzo ariko uzoze wahina kanje gusenga merci beaucoup turabakunda cyane ciao ciao